mbega byashika nkakwikuramo kandi wewe ataco nakubuzemo mbwira mbega byashika nkakwikuramo kandi si jewe n'umutima waguhizemo isilebelebelebelebelebedesh te quiero mi amore isilebelebelebelebelebedesh I love you so much isilebelebelebelebelebedesh. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry, Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazo n'abashamuvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tanze tukengurikira Imana, hama dusubira dukengurikira namubwi bakunzi ba Buja Hit TV. Right now ndafise umutumire novuga muri plateau za Buja Hit TV kumbure ndashobora kumuha akanya kabebwira akabwira igituma ari hano. Vipi bro? Safi brother. Neza cyane gose. Ya ndabaramukije ko yadukurikirana. Ndaramukije na cameraman kenshi turakunda kumwibagira muga bon di Aston King muri Buja Hit TV ni Aston King muri plateau za Buja Hit TV. Ni Aston King rero bega ukwibaza ko yoba yazanywe n'ibiki, bega ukwibaza yuko twamurungiye invitation kubera iki Aston King arashobora kubabwira iki? Okay, bon je naje ngaha ari kubera bikorwa by'iwanje by'umuziki ama hari indirimbo shasha yatumye hanini ishobora gushika ngaha. Umuntu ashifuza kumenya Aston mbega iyo ndirimbo ni imeze gute, titre yayo umuntu yoyikuye isanga ihugira yumvirize? Iyo ndirimbo yitwa Ishilibidish, ni indirimbo ashobora kuyikura kuri chaîne yanje YouTube ni Aston King Original, urashobora kwinjira ukayisanga ko Ishilibidish. Ishilibidish Ishilibidish ni ego ni terme allemand ikidesh isigura ndakuvuga ndagukunda, I love you, je t'aime, ibintu déjà reka tuvyemere. Ishilibidish bakunzi ba Buja Hit TV ndabakunda cyane sibyo none ga bro? Revyo nyene na je ndabakunda Ishilibidish, I love you. Beje urazi kidagi ga bro? Ndagerageza ntuka sinduwanyu. Uragerageza mbega haje umuntu ashise kuvuga ati tuvuge gute gabasha ndabaramukije mu kidagi tibiti? Ndabaramukije mu kidagi sameshape karancitse basi nk'akantu wowe uzi basi mu kidagi kuretse ako wakunda akantu no banzi nk'ubu ndashobora kuvuga bite ni les reins mu kidagi. Hari bon nta kimwe kitagoye kandi nta na kimwe coroshe, ibintu byose bisaba apprentissage no kuvyitaho usanga wabimenye. Novuga Aston wewe kuba uvuga ikidagi uba waravukiye mu Budagi, byagenze gute kugira ngo umenye ico kidagi gike? No neza abantu mbeshere bon ni hakujya ariho umuntu ashobora kuba ataciye no mu wa mbere première et primaire muga akabazi bonjour cyo bisigura sivyo, donc no tuntu tw'uduterme umuntu azararonka ahantu hariya bivanye nuko ngira ngo ari penché kuri ico kintu nyene. So kuvuga yuko ndakizi jewe sino kwemera ko noganira n'umuntu mugabo ni terme, hanyuma urashobora no kumbaza kubera iki wahisemo kugira iyo terme y'ikidagi. Bon ni innovation, kenshi twebwe baririmbyi turashaka kuzana akantu novuga gashasha kisangije ku buryo bw'uko ibibazo biba byinshi kuko ni benshi gushikana umwanya n'isaha baguma bambaza ico kintu gisiguriye. Ni benshi ndababwira kuntu bagisoma mugabo byansi ko bagisoma nko je ndagisoma. Bon ni bya bindi tuba dukeneye yuko haguma hazama ibibazo, hazama suggestion, nivyo twebwe baririmbyi tuba dukeneye. Ishilibidish murashakenera kumenya mbega Ishilibidish no yandikwa gute, ifise écriture yayo bayandikamwo bimeze gute? Okay, sinzi ko nashobora kugira no kwepera urudome rumwe. Bon ni ish ni i c ndiko ndavuga idome mu gifaransa, i c kuvuga c h l i e b e d i c h.
yeah. Ishilibe dish. Ishilibe dish ugiye kubisoma nkuko vyandikwa wosoma ishilibe dish niko vyandikwa. Turumva urazi no kubivuga uzi no kuvyandika umuntu acakuma yibaza ivyo bibaza ati mbega Aston ivyo vitu aje tena na tunajua kama kwa lugha ya Kirundi sisi bana tunapenda lugha yetu sana. Sasa Aston yakapenda kutuletea kinovuga wanasema ni kidesh. Yani kidesh. Kwa nini sasa? Bon ni bimwe navuga twebwe turakunda kenshi ibibazo kuko udahuye n'abantu bakubaza ibibazo ni nko kuba uri ko ratamba wirorera bisaba yuko nzana akantu sukuvuga yuko ikirundi nakizi jewe ndi umurundi 100% ndakizi kandi mu ndirimbo yo wanje usivye ko harimo quelque mirongo yo mu kifaransa harimo n'ikirundi bisigure yuko nashatse gufrapa cyangwa gutusha hose mu ntumbero zo kugira shobore kubazwa sigura ivyo nagize sivyo. Yes, turacari mu Kirundi mbega uravuga ikirundi neza ndamwite Ishilibe dish cyangwa ndamwite novuga Aston King. Yeah, ndakivuga cyane gusumba mbere ngira ngo n'izindi ndimi kubera nico navugiyemo ngira ngo izindi ndimi zaje mu nyuma yuko mbanza kumenya ikirundi. Yeah. Mbega hajyanye ni kibazo gisa n'icoroshe gato ariko ndakenera ukinsigurire. Mbega hajyanye umugore bavukana na papa wamwita gute? Umugore avukana na papa wanje. Umugore avukana na papa izina rya mari ryarindi kuko arashobora kuba ari umugore cyangwa ataraba umugore sivyo. L'essentiel nuko abavukana na papa wanje. Aba ari umugore rero cyangwa n'aba ari umugore aguma ari tantine we wanje peut-être. Yeah. Je ni Kirundi ni tantine wa. Oya akiba niwambajije mu Kirundi ni wapreshi. Kirundi ko turavuga ni Kirundi mu Kirundi. Kirundi ni marume nimba nibeshi. Yeah. Kama uvuga muyomba wawe. Muyomba. Ava mu Kirundi Kiswahili ngo muyomba. Muyomba kwa Kirundi kizuri. Muyomba ni umugabo avukana na papa wanje. No muhungu avukana na papa wanje. Canke umuhungu avukana na mama wawe. Nawe nyene ni muyomba I think. Yeah. Umugabo avukana na papa wawe. Umugabo avukana na papa wanje ni wa muyomba nyene toujours. Yeah. Amaso wanyu. Data wacu ni muyomba mu Giswahili. Bro, ushaka kuncaga. Wewe ni Ishilibe dish yoreka yuko azi kidagi cyane ruvuga Kirundi kiramugora cyane Ishilibe dish byakuna nivyo nakubajije. C'est vrai. Urashobora gungosora yene. Kubera gusora muri commentaire je sais pas. Tugire kuri kimwe na kimwe ava ko tujya mu ndirimbo nyayo ni Ishilibe dish nshaka kunsigurira neza sivyo ni muyomba wawe kijya bavuga ngo ni mjomba kwa Kiswahili nuvuga umugabo bavukana na mama wawe bamwita gute mu Kirundi ciza? Mu Kirundi ciza ni Nakuri urabona jewe Kirundi ndakizi je nabikubwiye mugabo ndibuka yuko mwene ivyo bibazo vya familiarité ayo ajya amazina ndibuka yuko gushika n'ubu ndacabaza mama eske uvuze marume ubuvuze ndi akibimbi haca ndavyumva gusa vyaranse yuko nofata ajya amazina kurya kuntu baba bitwa mu mazina y'Ikirundi. Ico kintu nico novuga ntarafata neza ntazi neza mu Kirundi mu bw'ibindi 20. Yeah. Jayce tuko turavugana rero na Aston King atubwiye ko asuye indirimbo yitwa Ishilibe dish beg yo ndirimbo yayisohoreye kwande ni kidagi murambabarira iyo ndirimbo yayisohoreye kwande ga Mr Aston. Iyo ndirimbo nayisohoreye muri Agape Records kumwe na Clovis Pro ndanamushimira cyane he is my daddy in this game. Yeah. Ni wahise kugira ngo ikumarire iki gushikane hehe ga Aston? Bon, premièrement twebwe turi abavugizi babandi kuko ariho benshi bakunda abaririmba mugo batazi kuririmba. Novuga ikintu cyambere ikintu nayisoreye ni ibintu byinshi mugiye cyambere nuko nashatse ko message yanje ikora kuri babandi baba bakeneye umuntu abaririmbira sujet iyi canke iriya. Hanyuma icya kabiri naco nayisoreye nuko mu bintu byose dukora na wewe akakazi ka ukora urafise iyindi level ushaka gushikako ushaka kuzoguma ngaha peut-être hari handi hasumba ngaha ushaka kuzoshika muri avenir yawe. Nimba nkoze indirimbo sinshaka yuko uko ndi ubu uko natanguye ariko ngumandi
ndashaka umva narayikoze mu ntumbero yuko nogira step up. Yeah. indirimbo yawe umuntu akeneye kuyibona watubwiye tuyisenge kuri YouTube yitwa gute? Ni YouTube yanje ni Aston King Original. Yeah, ndetse imbuga zose niryo nyene zinankoresha. Instagram yawe ukaba yitwa gute? Instagram nuko nyene ni Aston King Original, Facebook ni Aston King Original. Yeah. Tubwire ko uduha acapella kidogo novuga Aston. Acapella. Ishilibidish. Mbega byashika nka kwikuramo kandi wewe ataco nakubuzemo, mbwira mbega byashika nka kwikuramo kandi si jewe n'umutima waguhizemo. Ishilibelebelebelebelebedesh te quiero mi amore, ishilibelebelebelebelebedesh I love you so much. Ishilibelebelebelebelebedesh te quiero mi amore, ishilibelebelebelebelebedesh I love you so much. Mufise amasanamu ga bro? Oya na amasanamu ndashobora kugira. Ariya ngoma yako ma. Bon, kenshi ibintu tuba dushaka sivyo turonka bivanye na moyen. Bon, sindashobora kuronka uburyo bwo gukora video yo ndirimbo. Urashifuza kumenya mbega umukobwa aba yabwiwe ishilibidish avyakira gute? Bon, ça dépend n'umukobwa wariwe kuko jewe uwo nobibwira nashobora kuvyakira nk'uwe wobibwira kuko baratandukanye. Hari umuntu ubwira je t'aime akakubwira merci, ni bisanzwe. Hari uwundi ubwira je t'aime akakubwira uri sûr. Sivyo no kuvuga baratandukanye. Sinobwira ngo umuntu umubwiye je t'aime aca kwishuruka, biravana n'umukobwa. Washinye kubabwira ishilibidish kuko bace bavuga ati kabisa aramwiye kwa ngunda d'après. Non, jewe navuze yuko turirimbira abantu, sivyo. Wewe hariho ukuntu umusto wawe umubwiye ko umukunda, hariho ukuntu abifata. Bo bivanye nuko abifata ni wayimuririmbira azokwishura nkuko abifata. Gusa ni indirimbo y'urukundo, peut-être ushoboye gumetriza nk'imitomo irimo ukayibwira umuntu, sinibaza yuko yokwanyira. Novuga ngende ndagushimira cyane, novuga Mr Ishilibidish, novuga Mr Aston, ndagushimira cyane. Yeah, merci beaucoup. Lije no gushimira. Ngira nkashimira Buja TV kuva ku murongozi gushika kuri hasi. Nkashimira cyane abantu muriko muradukurikira, ari mwebwe babosi wacu, n'abatumirira bandanya mu supportinga. Muja YouTube yanje mukora subscribe, ni Aston King Original. Premièrement mumviriza kubera ari umuntu ashobora kuja kuri YouTube yawe agakora subscribe ubwo atumvirije igikorwa, kuko nimba support ije nuko umuntu aba yumvise uyu muntu arakeneye support. Birakwiye ko supporting ikintu usaba premièrement ni kubanza mukumviriza ibikorwa by'iwanje, hanyuma n'abashoboye gutanga support bagahita kubera indirimbo jewe video yombera naje yombera video nuvuga ndayikeneye info aho baho umuntu ashobora kuvuga uyu petit foki ayiko umuntu muterera. Soyez les bienvenus mes boss. Hanyuma ndashimiye cyane mwebwe subire mwebwe mwanomiye kubera ndibaza hariho benshi baba bashaka ko mubatumira, bashaka ko mubakira ngaha mugabo bidakunda, peut-être bivanye n'ama occupation mugo kubona mahivye ama occupation mwami mukantumira. Ndavyishimiye cyane. Yeah. JC bakunzi ba Buja TV bako gatini novuga ni kigano kigeze mu mera niyo fan ikiganiro cyacu turi kumwe na Mr Ishilibidish novuga Aston King we yagerageje kudusigura neza nivyo taratuzi novuga mu kidagi janagiye nahanye Ishilibidish bisigura yuko ndagukunda Ishilibidish my fans, ndabakunda cyane bafanzi banje Ishilibidish bakunzi ba Buja TV ndabakunda cyane Ishilibidish subscribe wa Buja TV dusozera kandi niwibagirwa subscribe kuri channel ya Buja TV no kuri channel ya Mr Aston King Original. Bonyeza subscribe. Buyaka.